c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Turi kuwimana igenekerezo rya 18 gitugutu umwaka wa 2020 mwakoze inshuti namwe banywanyi ba RPA kwitabira isango ry'amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi. Marie Ange irakoze nije ngira ndayabashikirize ingingo nkuru nzigize ano makuru. Bamwe mu Barundi baheruka guhunguka bava mu gihugu c'u Rwanda batanguye gufatwa no gutabwa muri yompi muri kino kiganiro twabibateguriye, basaba gutunganirizwa n'ababijejwe bakaronswa agashahara kabo. Abo n'abaganga bakoze igikorwa co gupima umugera wa corona mu Burundi, ni mu gihe uwo mugwi w'abaganga bari biteze agashahara kabo kuva kuri uyu munsi wa gatanu turaye dusozereye iyindwi. Mu kigabane ubahuka mwama mukurikirana imisi yose ya Mungu, uyu munsi tuza kurabira hamwe amajambo aheruka gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano, aho yahamagarira abarundi bose gukurikiranira hafi abanyamahanga cane cane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aya makuru akaba hagarikiwe mu buhinga bw'ivyuma na Fabrice ndi mu rukundo afadikanije na MS Steve Niyungeko. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Nongere ndabaramutse ndabaha nikaze amakuru tuyahere mu gisata c'umutekano. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu hari umugabo uwo mu Nyamitanga zone Ndava ni muri commune Buganda y'intara ya Cibitoki yishe umwana wiwe w'imyaka 3 amunize. Uwo mugabo nyene kwica uwo mwana wiwe w'umuhungu yari yamuvyaye hanze. Sentare yari yamuciriye ibirezo vy'umwana vy'amafaranga 10,000 ku kwezi, akagira ko agatanga n'ubwatsi bazohora bamurimiramwo. Uwo mugabo yaciye aryosha nyina w'uwo mwana kugira ze babane, kumbe yarondera uburyo bw'uko uwo mwana amwegera kugira bimworohere kumwica. Kuva rero kuri uyu w'Imana uwo mugabo nyene kwica uwo mwana ari mu minwe y'igipolisi. Tubandanyiriza no makuru mu gisata c'indero, abigisha bamwe bo muri commune Matongo baratewa agashavu n'amajambo yavuzwe n'urongo inama nshinga amateka y'u Burundi. Uyo mutegetsi akaba yarahize kubimura ku mashuri bakorera ko bakajanwa ahandi kubera bamaze imyaka 3 baza mu kibanza ca nyuma mu makomune yose agize intara ya Kayanza. Abo bigisha bakababazwa no kubona uwo umutegetsi nk'uyo yubahuka kuvuga ayo majambo yirengagije nkana aho ikibazo kiri. Ni nkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesha. Ayo majambo yabaje abigisha yavuzwe na Girazi Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka kuwa 9 gitugutu mu nama Eric Rahuza abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD bavuka mu ntara ya Kayanza bwaca hugururwa ingoro nshasha y'uwo mugambwe ku rwego rw'intara. Abo bigisha bavuga ko Girazi Ndabirabe asanzwe ari imvukira yo muri commune Matongo. Mwijambo giwe yavuganya agashava afitiye abigisha wo muri commune avukamwo kubera ikibanza ca nyuma baronse mu gisata c'indero ku rutonde rwakozwe ku makomine 9 agize intara ya Kayanza. Ikibanza mbere yo commune yamizamwo kuva mu mwaka wa 2017 ushira 2018 gushika ubu. Girazi Ndabirabe yavuze ko inyishu kuri ivyo ari uko agiye kwimura abigisha b'Imatongo aheza haza naho muri commune Kabarore yabaye ya mbere. Ruhande rw'abigisha agashavu ni kenshi bakabazwa n'ingene umukuru w'inama nshinga amateka yirengagije ingorane zirahavuka akagomba guta amakosa kubigisha. Umwe muri bo aributsa ingorane bafise zituma umwimbu ba mubi. Mu kibazo hano kiri ntituvako kuko amashuri y'iwacu arakina ibikoresho, arakina ibitabo. Amashuri y'ino usanga umwana ava mu wa mbere mu wa gatandatu atarabona igitabo cy'igifaransa, igitabo cy'ikirundi akazi no gusoma n'ikirundi, bagadutekera no kwimura abanyeshure kuri 80% kandi bageze mu classe teste n'ubishibigorana rero akora ikibazo gitowe ku rwego rw'igihugu bagaca bananirwa. Abo bigisha bongera ko kandi yuko ka mwana wa mama kakoreshejwe muri kahise mu gutanga akazi kubigisha bakomoka muri CNDD FDD gusa navyo nyene biri mu biriko biratera uwo mwimbu ugayitse kuri bo.
inde naco mu guhakaza abarimu bahagaze barimo baravye imigambwe barimo kubera ubushobozi bw'unuriya takuzi umugambwe n'akazi waronka usanga arasubiza batanabibone bishoboye. Abo bigisha basaba Gerard Ndabirabe kugarukira ikomine avukamwo akayifasha mu gukemura ivyo bibazo vyibonekeza mu mashure aho guhigira kubimura kuko ingorane zihari aziyobagiza zizi. Mwomenya ko komine ya Matongo igizwe n'amashuri agera kuri 15 harimwo ay'intango n'ayisumbuye. Eloge Divin Remesha arakenuye tubandanyirize ano makuru mu gisata c'agateka kazina muntu. Hari umunyagihugu wo mwikambi yabateshejwe izabo ku Ruhororo ari mu Gashoka commune kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu. Uwo munyagihugu ari mu baheruka guhunguka bava mu gihugu c'u Rwanda yafashwe na mustanteri yagirizwa kuba atarafise impapuro zerekana ko ari impunzi iheruka guhunguka. Inkuru twateguriwe na Hervé Niyuhire. Emile Nahumuremyi batazira Kinunda niryo zina ryo munyagihugu ari mu Gashoka commune Ruhororo kuva kuri wa gatandatu nkuko amakuru atangwa n'abanyagihugu bo mu ikambi yabateshejwe izabo ku Ruhororo yemeza ko uwo Nahumuremyi yarateramiye ukabare kwitwa Gengi. Ico gihe yahamagawe na mustaneri Mamerte Birukundi amusanze ahateramiye n'abandi. Nyuma y'akanya gato baje kuvugana yaciye afatwa n'igipolisi nkuko uyu munyagihugu abisigura. Yafashwe ijoro Birukundi Mamerte ari mustaneri wa komine Ruhororo yamuhamagaye ariko kabari kwitwa Gengi. Hanyuma baravugana hanyuma yafatwa n'iki telefone igipolisi cyahise kumutora yaraye mu Gasho muri komine Ruhororo yaje va mu Rwanda kandi yaravye vyangombwa yakoye muri ambasade. Amakuru dukura hirya no hino kandi yo kwizera yemeza ko Emile Nahumuremyi yagirijwe no mutegetsi kuba adafise impapuro zerekana aho yahora ivyamirirwa kure n'abajyango kuko akwije ivyangombwa vyose. Bagasaba ahubwo nyabuna kuwabo yorekurwa kuko atacaha kiboneka yakoze. Twarondeye Mamerte Birukundi mustaneri wa komine Ruhororo kugira gica yivuze ko itelefone we ngendanwa ikaba iri mu kibanza ca kure. Hervé Niyuhire arakenuye. Amakuru twahavuye duronka kuri no muhingamo amenyesha ko uyo munyagihugu yahavuye arekugwa ku muhingamo wo kuri uyu uw'Imana. Reka mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate ce tubandanyiza mu gisata c'amagara y'abantu. Inae irihe Bengu butungane burihe RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu mu mwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Abantu benshi bafungwa yo kukadenderezo. Imyidogo ni myinshi mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bari mu mugwi wakoze igikorwa cyo gupima umugera wa corona. Abo bakozi bavuga ko bariko barajuragizwa kubijanye no guhabwa agahembo kabo kasigaye kuri ico gikorwa bakoze kuko bari bakiteze kuwa gatanu w'indwi irangiye. Mu gihe bobo bemeza ko ako gahembo koba karashitse mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu basaba ababijejwe harimwo n'umukuru w'igihugu kubatunganiriza. Inkuru Abo bakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bamenyesha ko muri kino gihe batagirayo bacira nayo bamira. Mu gihe ku munsi wa gatanu w'indwi dusozereye bari bazi ko bahabwa agashiruka bute kabo kamezi yaba babiri, ibintu siko vyahavuye bigenda. Bose batashe zirayoye bakabona ko ivyo ataho bitaniye no kubakinisha mu gihe bugarijwe n'ubukene. Umwe muri bo aravyigana. Rero amahera bari bafite muri minisante muri ikibabaje domina kadikanije n'utwara service ya agence yitwa Riese inda kanama baciye bagira ibyo kuyatanga naho nyine baca barayivamo. Twabona ko ari kukinira ku buzima bwacu. Rero mu kugira babigenda neza bafasha abantu bari baje gufasha ekipe ya agence kubera ibibazo ko rero bamenera amabanga baje bava mu bindi bitaro bitandukanye barabirukana kugira ngo ubukene burabarembeje abantu bararushe nukuri byari biteye agahinda n'umubabaro abantu bafite ingo batashukufe. Abo bakoze ico gikorwa cyo gupima umugera wa corona muri kino gihe basaba ababijejwe n'umukuru w'igihugu adasizwe inyuma kugira ico bakoze ngo bakomorerwe ako gashiruka bute kabo kuko n'udusandugu bocishijemwe ivyifuzo vyabo uyu munsi atawo twizera.
nuko tubotaka duta ku mukuru w'igihugu ko burya je nibaza ko nawe nyene usibye ko rimwe rimwe abizi mugabo hari bashyiramo n'utundi tuntu twende birimo twashaka gusaba umukuru w'igihugu vrema arungi kumugo tuba twaravyanditse tukabishyira muri twa dusanduku ariko tuye dusanduku rwabaye uruhendo tuye dusanduku hamwe usanga twugatuzana twa tugufuri tw'udupirasi nyene kandi bo muri minisiteri ni ibintu vy'amaformalite bagize. Amakuru ava mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu amenyesha ko muri kino gihe hagize ububaza ikijanye n'ako gashiruka bute yishurwa ko bazogatangira aho bazoshakira. Uruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka Jean Bosco Girukwishaka avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ngo agire ico abivuzeko. Walter Kwizera arakenuye tubandaniza no makuru mu gisata c'impunzi naho mwikambi y'impunzi z'abarundi imahama mu gihugu c'u Rwanda haraye hatowe abandi bagwayi bikiza ca corona mu bapimwe habonetse abagwayi 4 nkuko tubisanga mu cegeranyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu c'u Rwanda casohotse kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba. Abo bagwayi rero baje biyongera kuri 26 bari batowe muri iyo kambi nyene hari ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 14 igitugutu uyu mwaka turimwo. Ishengero ry'aba metodiste mu ntara ya Cibitoki rirahanzwe muri kino gihe n'indyane ubu bigezaho abakirisu baryo batana mu mitwe. Ivyo bikaba byashitse kuri uyu w'Imana aho ku rusengero ruri Imunyika muri commune Rugombo aho abakirisu bagera kuri 3 bahakomerekeye ni nko twateguriwe na Rachel Kagisya. Amasengesho yo kuri uyu w'Imana mu isengero ry'aba metodiste muri segiteri Munyika iri muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke yararese igihe haduka imishamirano hagati y'imirwi ibiri y'abaririmbyi bo muri iryo sengero. Ahanini rero azuko amashengero ya kino gihe yose hagarariye ku migwi y'amakorari. Korale rero dufise korale zibiri zikomeye muri urwo rushengero, hari korale itwa Parapanda na korale itwa Bomberge. Twari dusanzwe abaririmbyi aribo bitorera indongozi zibarongora mu mwaka wose. Harageze rero mu ishengero batora abashingantahe ngo abari batutorera ki abarongozi baturongora mu mihari. N'abashingantahe nyine mu ishengero ntibabazi ibibazo baririmbyi basanzwe bafise. Twabarati bene gutereke abari twitorere. Vyahavuye bikomera kugeza naho bashira mu migere. Habaye akavuyo amasengesho arahagarara abakirisu barahunga. Imbonera kure nizo zahavuye zisubirira abajejwe umutekano zahuka mu bakirisu n'inkoni. Mu misunikano yabaye igihe cyo guhunga niho havuye hakomereka 3 mu bakirisu bo muri iryo sengero. Manirakiza Gilbert mustaneri wa commune Rugombo yahavuye afata ingingo y'ukugarira urwo rusengero mu kurindira ko ingorane z'uburongozi ziruhanze ziva mu nzira. Abayoboke 4 bafashwe. Bafashe abantu kandi bafashe umushefu w'iyo korale Bomberge bafata n'abaririmbyi bashika kuri 3 nyene bari imbere bari kwaratanye na Kaguma baca barabadugana ko musani hageze nyene naremesha abantu barabati rushengero turagugaye turasize kwigufuri hama tuvugane n'abarongoye mu rushengero kwa nyaba pastor hama ikibazo tugitorera umuti. Muga ibyo bintu byose ari umuntu abihagazemo wowe akora muri doke yahora arongoye iryo shengero nyene ari umwari w'ishengero mugabo baramukuyemo bamaze kumukuramo yayegamere muri iyo korale yitwa Bomberge. Uwo mutware nyene akaba yanugaye n'urundi rusengero rw'aba metodiste nyene ruri ahitwa Irubuye muri commune Rugombo nyene. Ibiriko bibera muri ayo masengero babonamwo ukuboko k'umugambwe CNDD FDD. Uwo mugambwe ngo woba wifuza ko abarongora ayo masengero boba baturuka muri uwo mugambwe. Uruganda rwa RPA rwarondeye Manirakiza Gilbert mustaneri yaduciriye ku murongo wa telefone tugiheza kumwidondora. Rachel Kagisye arakenuye bamwe mu bajejwe kuzana imfashanyo mu makambi y'impunzi barashobora kuba ari bo bakora amabi afatiye ku gitsina ku bwa HCR. HCR ivuga ko abo bakozi baba bahambaye muri ayo makambi. Idonido na Emile Nibasumba. Bamusanga arabakozi bibisata vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU canke bayandi mashirahamwe mpuzamakungu abandi ugasanga bakorera mu bushikiranganje butandukanye muri ico gihugu nyene cakiriye impunzi bose bakaba bajejwe kuzizanira imfashanyo. Abo bantu bafatwa nk'abafise ubushobozi budasanzwe n'izo mpunzi ziba zibona ko bafise amahera n'igihagararo. HCR ivuga ko yasanze bamwe muri bo bakorera impunzi amabafatiye ku gitsina arico gituma kubwa HCR
HCR abakozi bajejwe kujana imfashanyo mu makambi y'impunzi bikenewe cyane ko baronswa bijyanye no gutuza amabi afatiye ku gitsina ababonetse nabo ko bagaragaje inyifato itabereye bakabibazwa. Abo bakozi usanga bakora mu nzego rimwe usanga zikumira impunzi zisunze igitsina hageze gutanga ivyankenerwa bimwe harimo gutanga makuru canke kuvura impunzi iyo zikitswe n'amagara. Ivyo byose HCR ibisigura mu cegeranyo cayo kijanye no kugwanya amabi afatiye ku gitsina mu mpunzi mu bahungutse hamwe no mu bateshejwe izabo. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri www.rpa.be. Uretse kuri izo mbuga ngurukana bumenyi turashobora kubaronsa amakuru ya RPA muyasavye ku murongo wa WhatsApp kamenyetso ko guteranya 49 151 294 16 uyu ni wa mwanya wahariwe kigabane ubahuka. Uyu munsi tukaza kurabira hamwe amajambo aheruka gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano ahamagarira abarundi gukurikiranira hafi abanyamahanga na cane mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mugenzi wacu Clovis Niyonzima n'abatumire biwe baraza kutubwira ingaruka zishobora gutegwa niyo nyifato ya leta y'u Burundi yaba ku migenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda eka no mu bihugu bihana imbibe. Dukurikire ikiganiro. Ubahuka. Kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda yagiye iratosekara. U Burundi ntibwahengeshanyije kwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko kibisa bashatse gutembagaza ubutegetsi no gutegura abagwanyi baza kubuhungabanya. Kuva ico gihe Abanyarwanda batari bake barafashwe barafungwa abandi baraburirwa irengero. Aho bigeze umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu Pierre Nkurikiye aheruka guhamagarira abanyagihugu guhiga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda abita abahungabanya umutekano w'igihugu. Mu kiganiro bahuka cyo kuri we w'Imana tuza kugaruka mu vyinyegeje inyuma y'iryo jambo ryashikijwe n'uwo mutegetsi hamwe n'ingaruka zaryo ku migenderanire y'ivyo bihugu bibiri. Abatumire bacu b'uyu munsi akaba ari umumenyesha makuru afata n'amasanamu asanzwe haranira agateka kazina muntu Teddy Mazina genderanire akaba yahoze ari ncegera c'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira hamwe n'umunyepolitike Alphonse Rugambarara. Kuri mikro muri kumwe nanje Clovis Niyonzima kaze. Ijambo ryashikijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Pierre Nkurikiye ahamagarira abanyagihugu guhiga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ryatumye umunyagihugu muri komine Kirundo yicwa akubiswa amahiri ahogwa ko avuga ururimi. Ubu umuntu wese avuga ururimi rw'ikinyarwanda akabona ko umwanya uri wose ashobora kwicwa bivuye kw'iryo jambo. Mu baharanira agateka ka muntu bamenyesha ko ivyo umutegetsi yavuze atagishasha kirimwo ketse ko ubu bivuzwe n'umutegetsi akomeye bigaragara ko yatumwe na leta. Umumenyesha makuru aharanira agateka ka muntu Teddy Mazina ahamenyesha ko uzogira icaba azobazwa Pierre Nkurikiye na leta akorera. Ibyabaye ibyo Nkurikiye yavuze abantu bose baravyumvise kandi tusanzwe tuzi yuko ico kibazo cari kimaze igihe, kibazo c'uko bahiga abantu boba ari abanyarwanda canke y'ubyo guterana amajambo leta y'u Burundi yama ivuga u Rwanda n'u Rwanda rwarageze aho rubishura, ni kibazo kimaze igihe. Ubu rero Nkurikiye ivyo yavuze abivuze kandi ari umuvugizi nk'uwa leta kubera uvugira ministère y'umutekano ya sécurité publique, ubuvuga nk'uvugira igihugu, uvugira umutekano w'igihugu. Ivyo yavuze ntibivugwa ntibigigwa kuko ubu umuntu wese azogira icaba, yaba Murundi avuga ikirundi kivanze n'ikinyarwanda, yaba nk'umunyakirundo aba ku mupaka yama hakurya canke amenyereye canke afise imiryango hakurya, yaba impunzi z'abanyamurenge tuzi ko ziri mu nkambi zibwagiriza ni Muyinga kandi ari nyinshi zimaze imyaka i Burundi. Umuntu wese azogira icaba azobazwa leta, azobazwa na Nkurikiye wenyene. Ivyo ni ibintu twagiye turabona no mu bindi bihugu. Iyo leta zageze aho zigisha urwango, gutunga urutoki kwasa icari canke uko avuga kubera atameze nkawe, umuntu wese arazi ko ari icaha. Ibindi bihugu byarabigize kandi byavuyemwo
akarambaraye siyo rya mbere rero leta ntishobora guhaguruka ngo ivuge ngo aba naba kubera ari abanyamahanga atarabo ngaha kandi turi mu ishirahamwe yase abantu bose bari bafise uburenganzira naho bwahagaze guruja n'uruza urudandaza n'ibindi ni ibintu bizotera ikibazo kugira ngo bisubire inyuma ni ibintu bizotera ikibazo kubera iyo uvuze amajambo nkajya ntuyagarura atari leta ihagurutse ivuze ngo turahejeje naho nyene ntibigirwa kubera umuntu wese azogira ico azira azogira icaba azobazwa leta azobazwa ikintu gikomeye ikintu cya kabiri nagomba kwibutsa nuko twarigeze kugira imigenderanire myiza n'abanyarwanda abarundi barabaye i Rwanda abandi bahungiyeyo kuva mu myaka yahera abantu baragiye baragaruka urwango rero bagarukanye bageze aho twari tuzi ko babivugira mu majigo canke mu message duhora twumva bareka akarengana kuri za WhatsApp baza bayavuze birirwa baratuka b'abanyamurenge b'abanyarwanda canke abatutsi b'abarundi umuntu aca yumva yuko leta iseruye kiri ku mutima kandi kigize umugambi w'igihugu iyo bibaye umugambi w'igihugu rero haba hasigaye yuko umuntu abashingira urubanza nibaza ko imanza zizoza hazogeraho bakurikiranwa kuri ivyo bintu kuko nukutica abantu canke kutabafata kubivuga byonyene n'icaha ico nagomba kuvuga ndigira nti niwe yaserutse ni navyiza ko yabivuze kugira umuntu amenye ko bari basanzwe babikora muga batabivuga. Kuko umunyepolitiki Alphonse Rugambarara intumbero ya politike y'ubutegetsi buhari ubu so kuvugira abarundi muri rusangi amenyesha ko hari abo ubutegetsi bwita abarundi by'ukuri n'abandi butemera kuko mu barundi harimwo abavuga ikinyarwanda. Kuri ico kibazo kijanye n'ivyo umuvugizi w'igipolisi yavuze intumbero ya politike y'ubutegetsi buhari mu Burundi si intumbero yo kuvugira abarundi oya hariho mu barundi abo bibaza ko ari abarundi kurusha abandi bariko baravugirwa rero no kuvuga ico cabo banyarwanda hariho abavuga ikinyarwanda murantunga birashoboka yuko n'abamaze nk'imyaka 5 mu buhungiro basubiye i Burundi bagenda bafise amajambo amwe bakoresha avugwa nk'ikinyarwanda ugasanga rero naho babaguye mu mporero canke akaba ari nabo nyene bariko bararonderwa kuko bibaza ko boshobora gufasha mu gihe intambara yohaba ivyo byose birashoboka nico rero nita yuko abantu baduza amajwi baduza akaruru kugora berekana yuko bafise inguvu kandi bariko barashaka gutuza umwansi. Frederic Yamvuga inyumvira yanonose ibijanye n'imigenderanire y'ibihugu avuga ko hatangwe kuvangura abantu ufatiye ko umwe wese icari abintu ushaka kuzana induru aharongeye akanamenyesha ko bishobora kuba icitwazo kugira ngo abatavuga rumwe na leta bahohotegwe. Bwa mbere imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itameze neza kuva mu 2012 iza kunyuka mu 2015 ubu rero baterana amajambo bamwe bateniwe untera abandi bateniwe untera urumva haba inama rero yo kurondera guhumuza izo nduru ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyajaye kuko iyo nama aritumiwe n'umukuru w'igihugu ca Kongo kandi hahura ibihugu biri muri CIRGL ibihugu bikeya yamaze muri ivyo bihugu rero Tanzania ntirimwo uca wumva yuko aho kugenda muri iyo nama yashimye kugenda kubonana na mugenzi wa Tanzania. Iyo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati yahutse akavuga ati ahanini abo bantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bakorereko no kuvuga kubakurikirana kubatuza ndetse ntibitevye kuva hirya y'ejo n'ejo hose bamye bagira isaka ku banyamurenge baba muri za Muyinga mu ikambi harimwo abanyamurenge n'abandi banyekongo mugo bakarondera gusa abanyamurenge. Igitangaje rero ningene mu vy'ukuri barondera abanyamurenge ntibarondere abandi bakongomani. Ico ni kibazo ca mbere kandi wumvise amajambo avugwa urumva ko ibibazo bababaza nibazo bihetse utubiri kuko byumvikana ko abantu b'abarundi bafata u Rwanda kumenga n'umwansi wabwo rero akavuga batabana bakinyarwanda n'abantu babararungiswe na leta y'u Rwanda gusuma urusaku. Turumva rero ni ibintu byo kwitondera rero no kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda ruvugwa n'abandi ruravugwa n'abanyarwanda ruravugwa n'abarundi babaye mu Rwanda baba bahutu b'abatutsi ruravugwa n'abahungutse bahora bari bamaze imyaka 5 ruravugwa mu ntara usanga zihana rubiye n'u Rwanda harimwo Cibitoke harimwo Bubanza harimwo Kayanza harimwo Ngozi harimwo Kirundo harimwo na Muyinga. Abo bantu ababa ku mipaka baravuga ikinyarwanda. Urumva rero ko inkurikizi zavyo
nuko ejo bashobora kubikoresha kugira ngo batuze abo batavuga rumwe bavuga bati wowe uvuga ikinyarwanda kikaba igituma cyo kwica umuntu. Urumva bitanguye kuza biraba mwene uko uburiko uratangura kuzana imvururu muri ako karere, ejo usange twinjiye mu ntambara ku bintu by'ubujuju gusa. Teddy Mazina arongera akamenyesha ko kari akaryo keza ka leta y'u Burundi ko gusubira mu makungu, ariko hagukora ngo bishoboke Uburundi bubandanya bwiyugarana. Ubumenyesha makuru avuga kandi ko ingorane Uburundi bwikwegeramwo zinatuma imigambi myiza y'akarere buherereyemwo idindira. Ikibazo rero kihari nuko Uburundi bwari buronsa akaryo kugira bati dusubire mu makungu, dusubire mu migenderanire yo mu karere, bama bavuga ngo umuntu guhonyora amahwa ngo kugira gutino yo giteye ubwoba nuko buguma bwiyugarana mugabo buja mu nzira yo gutandukanya abantu, yo kugarukana ikibazo c'amoko, yo gusubira kwama basongera isibe bashimikira ku kibazo c'amoko, bafata nk'uko intwaro yo mu Rwanda bwo barabatutsi n'abarundi bwo bahungiye bo barabatutsi. Ico kintu umuntu aracumva baragisubiramo kandi baragishimikira. Ikintu gikenewe kwibutswa nuko Burundi n'u Rwanda hageze aho bugirana imigenderanire myiza. Abantu baribuka yuko no mu 2010 aho habereye amatora baribuka ko Perezida Kagame ari we wenyene mu perezida yemeye kuza i Burundi kumushigikira ariko arimika. Muribuka ko Nkurunziza yagenda kigara agatera umupira akagaruka. Ibyo ni ibintu byari bisanzweho. Mugabo muri bo hariho abantu bamwe bamye bashaka kubibugwanga. Iyo bavuga u Rwanda niba bavuga u Rwanda gusa. Iyo ambassadeur agiye akavuga yuko genocide itigeze ziba, byakoze Robert Shingiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibibaho. Ibyo rero ni ibintu bagiye barerekana buhoro buhoro byatumye imigenderanire iba mibi kandi bishimikiye ku kibazo cy'ubwoko bama bariko barasubiramwo. Nibaza yuko ari inzira mbi, nibaza ko ari inzira izoba hari rivomo. Murazi ko EAC yari shira hamwe rya mbere muri Afrika, yari yashitse ku bintu byinshi, harmonisation y'ibintu byinshi y'amadouane, amakarte d'identité, donc amakaranga muntu bari babigeze ko uruja n'uruza, urudandaza, hariho ibintu indarayi, hariho ibintu byinshi byari mu nzira, byose byapfiriye kubera ibyo byo kubiyugwanko no kwama abantu babwiza kumenya yuko ushobora kubana n'umuntu mudakundana muga mugasonera. Donc ibibazo bigenda biba binini watangure ku kantu gato canke kugwanko rw'umuntu umwe canke abantu bakeya bavuga bagira bihore Rwanda ari guterana amajambo gusa, ugasanga wishe byinshi, wiciye abana, wiciye ubutunzi, wiciye abantu bose abagwiza tunga, ntaho ugitembera, ntaho ukigenda, n'ushora gatomati yarimye mu cibitoki ntakijabuka. Ni ibibazo bikomeye kubona tumaze imyaka atamo president kiduserukira, dusigaye dutinya kuja kwicara mu bandi. Ni kibazo gikomeye. Murumva yuko Burundi ubu bwiyugaranye muri ivyo bintu by'ubwoko, ubu batangiye kwiruka ku bantu babahora kuntu bavuga canke ngo kubera babaye Rwanda canke babaye Kongo. Ku ngaruka zishobora kwibonekeza hagati y'ivyo bihugu bibiri bivuye ku majambo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yashikirije, Alphonse Rugambarara umunyepolitike w'umurundi avuga ko bigoye kumenya intumbero mu gihe umuntu atazi biriko bikorwa mu mpisho hagati y'ivyo bihugu bibiri kugira ngo basubire gusubiza hamwe. Nibaza ko hari byinshi byo kwibaza mu gihe rero umuntu adafise ivyo yomenya kubiriko biraba hagati y'ibi bihugu bibiri, biragoye ico tumbereye kuko abavuga ikinyarwanda bari Burundi bari mu bice bitatu novuga turavye ku vya politique hanini. Ubwa mbere hariho abaje ubwa mbere bari abanyamurenge bashoboye kuza gufata ubuhunzi mu Burundi. Muri abo banyamurenge naho amatwa dusumira hariho bamwe bakorana n'abasendede bari ku butegetsi, ivyo birazwi. Hariho rero n'abandi batari kumwe nabo, mbere abo bapolisi bashaka yuko abanyamurenge bose bakorana nabo canke n'izindi ntumbero, aho sinohita ndabivuga. Abandi nabo nabaje aho FPR yatsinda mu Rwanda, abakoze ihonyabyoko mu Rwanda bagahungira mu Burundi barahari ubu nabo nyine bavuga ikinyarwanda. None abo nibo bazofatwa canke n'izindi ntumbero? Rero novuga nti ahanini iyo ibihugu bimaze igihe bishwana atani ingwano iboneka yo biri hagati yabo, hari ico
bita kurusha induru abandi wihagarara ko umuntu yerekana ko afise inguvu mugabo hakaba hariho n'ibindi biba biriko birakogwa byo kugira ngo abantu ivyo bihugu bibiri bishobore kuyaga bishobore kumvikana. Mwarabonye ivyabaye uko abagwanyi ba leta bahagaritswe hama bakabashira mu minwe y'abajejwe kuraba ko amahoro yo haba muri aka karere. Murumva rero ivyo biravye karaba n'ivyo bariko baravuga hariho koko ibijanye no kwereka inguvu n'ibindi rero bijanye no kuvuga ati birashoboka yuko abantu bayaga. Mu gusozera Frederic Bamvuginyumvira amenyesha ko mu gihe hogira abanyarwanda bicwa bavuga ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda gusa bishobora gutera intambara hagati y'ivyo bihugu bibiri. Uyu yanosoye ibijanye n'imigenderanire anamenyesha kandi ko n'imigenderanire n'ibindi bihugu bihurikiye muri aka karere ishobora gushikirwa mu gihe Burundi butohindura ingendo ngo bushire inguvu mu gutorera inyishu mwene ivyo bibazo. Mu bisanzwe turafise ikibazo kiduhanamiye tutumva neza ingene tuzokivako kubera ko usanga hari ingingo zifatwa tuma imigenderanire hagati y'ivyo bihugu itosekara. Hanyuma nk'uko nabivuze ibintu bishira kubyara ubwicanyi hishwa abantu benshi mu Burundi ngo nuko bavuga ikinyarwanda Rwanda nibwo rumara rusinziriye kuko abo bantu ashobora kuba ari n'abanyarwanda canke abantu usanga bafitana imigenderanire n'u Rwanda mugabo ugasanga mu by'ukuri ivyo simvo zo kwica umuntu. Inkurikizi mbi nizo inkurikizi mbi kuri EAC zo zatanguye kwibonekeza mwaka wa 2012 aho by'ukuri nabisiguye kare Tanzania no Burundi bacudika kuryango abasoda barongowe n'abatanzania bagiye muri Kongo bagahabwa koroherezwa n'u Burundi. Mariko vyagiye kunyuka mwaka wa 2015 aho habereye barya abantu bahungiyeyo bamwe bangwa babagiriza ngo ni kudeta n'abanyagihugu basanzwe n'abandi bamaze gushikayo Burundi bufata u Rwanda ko ngo rufise ngo abansi bagiye mu nyerekano bagiye muri kudeta ibintu nk'ivyo. Ingorane duca ziba ni uko ahanini aho gutorera umuti mwene ivyo bibazo usanga Burundi bwo bufise inyifato budashaka gutorera mwene ivyo bibazo nko kumenga singorane kibazo tinone amaherezo bwo bo bashakiki. Rero ibyo bihugu bigize Afrika y'ubuseruko birahakwa gusamburwa n'ivyo. Urabona ko byahora kare byarungwa no ku Burundi bufise ingorane bakaja hamwe kurondera umuti. Uyu munsi rero ikibazo kireko kirunguruza kikava muri ibyo bihugu bigize Afrika y'ubuseruko bikaja muri ibyo bihugu navyo bigize ibihugu by'ibiyaga binini muri Afrika CIRGL. Urumva rero muri yo CIRGL Tanzania ntirimo kandi Tanzania ahanini ariyo yahora iri hagati kurondera inyishu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Urumva rero bacaza bavuga bati Tanzania itarimwo ntibishoboka. Nibaza nti nico cyotuma gisigura ko Evariste ataja muri izo nama kuko nibaza ko Tanzania ashira kumubwira bati ntujeyo kuko twebwe tutariyo byo kugora. Niko niyumvira. No kuri ivyo vyiyumviro bishikijwe na Frederic Bamvuginyumvira dusozereye ko ikigabane ubahuka cyo kuri uw'Imana igenekerezo ya 18 Gitugutu igabane cyari gishimikiye hanini kuvyinyegeje nyuma y'ijambo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yashikirije ahamagarira abanyagihugu guhiga bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hamwe n'ingaruka ryaryo ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Mwumvise ko usivye ko bishobora gutera intambara hagati y'ivyo bihugu binasubiza inyuma utwigoro ibihugu bigize akarere k'ubuseruko bwa Afrika byari bigezeko.